ko ufise aga passport nyaragasa muri Niban kubera ko dufise ubu position canke bibanza 50 gusa cyo dushaka kuja muri abashaka kuja muri Iraq. Guess what? N'amafaranga make cyane. 3 million. Imiliyoni zitatu. 3 million. Nagira ni miliyoni 30. Imiliyoni zitatu gusa. Ego. Miliyoni zitatu. Ego. Ego. Hama visa ikoroha kuronka kweli. Visa n'itike y'indege byose birimwo muri ayo nyene. Birimwo. Kubera ko tuba dufise ukungene natwe tuba dukora na company hari kugira ngo tworohereza abakiriya bacu n'abarundi bashaka kujayo. Kigira ingenzi nyinshi bivanye na kahise abaja kuraba izo nzuzi za kera za Efrat. Nabonye na Babylon hari nako gace Babylon benshi barabizi. Ego kandi ikindi kandi novuga kura akarusho cyangwa kuri Iraq nuko ivyo kujya birazimbutse cyane. Aho kurara harazimbutse cyane ariko muri company aho kurara nkabazoriha company yarabiteguye. Ego. Okay. Igihugu ca Iraq iruhande yuko mwari musanzwe mukora murunki abantu kubuzi mu bihugu bitandukanye ushize mwari kutubwira igihugu ca Malta kiri ku mugabane wa Buraya. Ego. Mwarigeze kutubwira za Kosovo, mwarigeze kutubwira Jordani, mwarigeze kutubwira Dubai. Uwo munsi muriko mutubwira ico gihugu cahoze kiri Mesopotamie. Ego. Okay, tubanze tunamenye. Dufashe tumenye aho kiri. Benshi nibaza barakize cyane kubera histoire n'ivyabaye kuri Saddam Hussein. N'amateka maremare. N'amateka maremare cyane nibaza ko iryo jambo benshi sirishasha mu Barundi. Ego. Rero ahantu ico gihugu giherereye ni mu burasirazuba bwo hagati. Kikaba gikikije no kuvuga ibihugu bicegereye. Harimo Turkey, harimo Ego. Na Kuwait na Jordani. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza. Ukubaho neza no kuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza. Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira Maison de Passage nziza y'akaroruhore. N'inzu nziza igezwe iri mu rupango rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose. Ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza umutekano waho wizewe amasaha yose kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita Annex nayo nyene yikwije byose bikenewe ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari. Iyi Maison de Passage rero iri mu Kanyosha kepfo yo kwanica yezi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza. Okay, yes, reka turamutse tubifuriza kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Tubayikaze cyane kuri Agaciro Media. Bagenzi, uno munsi tuje kubatembereza no kubatembereza no kurondera ubuzima, kurondera inoti mu gihugu sekuru wabizera Abrahamu avukamo. Besho bahita mu Mesopotamia, mu nyuma haraba Irani nako Iraq. Abana Iraq. Babylon yake. Havukiye amasiyanse menshi n'ibindi byinshi. Ubumenyi bwinshi no munsi sirikira akoresha beshi niyo bwavukiye. Mu nyuma haraba Iraq. Iraq beshi ngira bamenye kubera Saddam Hussein. Mugabo umunsi katwe twivugira ivy'inoti. Iby'ubuzima. Monsieur Nibaruta representant wa Niban. Numvise ngo unakaryo keza ko muri ico gihugu. Ego. Rero ugiye kutuyagira. Murakoze cyane. Kuramukije muri changement. Kuramukije n'abaciye bagaciro abakunzi b'Agaciro Media n'abakunzi hamwe n'abakiriya ba Niban Recruitment Agency. Ego. Okay. Nibaruta twebwe iyo turose ikintu cyitwa opportunité si ibyo kurondera ubuzi gusa. Misi yose turi hutiye kugipartager kugisangiza abantu. Narijye ko tumenya ahubwo amakuru menshi kandi abantu baba bakeneye kumenya. Igihugu ca Iraq iruhande yuko mwari musanzwe mukora murunki abantu
kubuzi mu bihugu bitandukanye ushize mwari kutubwira igihugu ca Malta kiri ku mugabane wa Buraya yego mwarigeze kutubwira za Kosovo mwarigeze kutubwira Jordani mwarigeze kutubwira Dubai uyu munsi muriko mutubwira ico gihugu cahoze kiri Mesopotamie yego okay tubanze tunamenye dufashe tumenye aho kiri. Okay, igihugu ca Iraq benshi nibaza barakizi cane kubera histoire n'ivyabaye kuri Saddam Hussein. Ifise n'amateka maremare. N'amateka maremare cane nibaza ko iryo jambo benshi sirishasha mu Barundi. Ego. Rero ahantu ico gihugu giherereye ni mu burasirazuba bwo hagati. Kikaba gikikije no kuvuga ibihugu bicegereye. Harimo Turkey harimwo ego na Kuwait na Jordan ego nivyo bihugu kiri hagati y'ivyo bihugu ariko ndavye mu burengero bwacu mbona umengo haregera Buraya gose ego haregera Buraya kubera ko uva muri Iraq mu Bugiriki ushobora kwinjira gatoyi mu buri Turkey ukaca winjira muri Bugiriki cyangwa muri Romania birorosha cyane ni hafi ariko siyo ntumbere turi ko uno munsi nakazi muri Iraq ego muri Iraq ego murakunze kuturangira ubuzi mwarabavuga ati ikibazo rero ego suko ubwo buzi tutabukeneye ahubwo nuko bizimvye nibiri byinshi nibiri mu mikoro yacu ego intumbero ahantu kugira jemve nga hafise contrat y'akazi polisi yahitazonyiruka ko nkore ndi mu mutekano ego sabwa uburyo bungana gutegira shikawa birazimbutse cyane kubera ko kujya ko namamvuga ni bane ntiyaje kugira ngo ije kurondera amafaranga menshi mu Barundi oya ahubwo twebwe icyo dukora ikintu no kwita gutorera ibibazo biba bihari tugatanga service nziza bivanye n'icyo umuntu yifuza cyane cyane mu vy'akazi hanyuma amafaranga nayo duca amafaranga umuntu wese atidoga ayatanga aryohewe atekane bakavuga ati kwi service n'amafaranga ntanze birakwiranye. Nabonye mu makomantere y'ubushize niba ruta bavuga ngo ama agence ngo rondera ubuzi ngo bibereye mu rudandazo none nivyukuri muri uboni muri ONG mu ruzengero muri iki ni muri mu budandaje bundi twebwe turi muri business ariko ni business y'ubundi bwoko kwajya business yome zirumbu bwoko butandukanye wena nashaka tu abantu batahure kubisabwe business turi mu bwoko rekana kivuga uko niyo bita business to business agreement no kuvuga ko umukiriya nawe akene business bavuga ati ndashaka kuja ngaha ni business natwe tuje service turayitanga ni business mugayira irariyo yego so tugirana amasezerano twebwe hagati ya twebwe n'umukiriya cya giciro twumvikanye ko twese akaba ari cyo ndumva ko ari ibintu byiza cyane mu yandi majambo tuyita mu Congereza ndakunda Icongereza kandi nifuza ko benshi bokimenya nicyo twita win-win system arunguka nunguki yego nuko ni ganyaganya yego ntunyishwe neza ikibazo nako ndabaza nti aho hantu harasaba amafaranga ngana gute murakoze cyane aho hantu nakaryo keza naranavuga amafaranga kubera ko mvuga ko nakaryo keza kubera ko muri ano mezi abantu benshi amikoro ni make abantu benshi barakinya cyane cyane mu Rwanda rero ukibona ino video ukaba ufise aga passport nyaragasa muri Niban kubera ko dufise ubu position canke bibanza 50 gusa cyo dushaka kuja muri abashaka kuja muri Iraq guess what n'amafaranga make cyane 3 million imiliyoni zitatu 3 million nagira ni miliyoni 30 imiliyoni zitatu gusa ego miliyoni zitatu ego ego hama visa ikoroha kuronka kweli visa n'itike y'indege byose birimwo muri ayo nyene birimwo kubera ko tuba dufise ukungene natwe tuba dukora na company hari kugira ngo tworohereze abakiriya bacu n'abarundi bashaka kujayo donc njefse passport yanjye na 3 millions ego tari cyangene nta kibazo
ntibirirwa natuma n'umukomisiyoneri. uvuze ngo hakiri abantu batarenze 50. Ego ubu muri aka kanya ndakeneye 50, abakobwa 20 n'abahungu 30. Washize muri challenge baza gutangurana. Na cyane ko abakobwa turifuza gose ko twoha amahirwe bajya abantu bari baciye mu bihugu by'abarabu. Ego kubera iki bo? Kubera ko bo baba bahamenyereye icyarabu kimwe baba gitahura byinshi, imico n'imigenzo yaho ibisa n'iyahandi nubwo biba bitandukanye gatoya, ariko bobo biraborohera gose kandi ikintu batahura umubwiye ihake aragitahura gose. So abo barahawe ikaze ejo ndabiteze mu masaha make kugira ngo dose zabo nejo narinda zitanze. Ego hama mugabo ugiyeyo ego abagiye gukora iki? Abagiye gukora ubuzi butandukanye bivanye n'ico yifuza, ariko kandi aho muri changement abantu bafise amahirwe kujya ko nabandi bivuga n'abantu bazi icongereza bashobora kuronka ubuzi buhemba neza cyane gusumba ubwo bundi, kubera ko nk'ubu ubuzi akenshi babugwiriyeyo nubwo muri departement y'ubwubatsi muri construction yaho bakoresha inguvu ego hamwe na mu burimyi muri agriculture, ahandi kandi ni mu byo twita tusobanura gato ku burimyi ubanje gumaho. Mu burimyi harimo bashobora gukora mu mirima cyangwa kuja kwamura ivyamwa n'isuka niyi n'amamashine ajya mu mashine arima, cyangwa bashobora kuja gukora muri ajya amakampani akora ivyo kurya. Ivyo byose ni ukuvuga ni muri departement za agroalimentaire na industry biba bijanye. Ego akandi kajyo kandi ahandi abakene bakoze cyane ni muri hospitality no kuvuga navuga nk'abajya baje gukora mu mahoteli, restaurant cyangwa kuja gufasha bageze mu zabukuru, ikintu cyose kijanye no gufasha na cyane nk'abaje gukora ivy'isuku muri cleaning, nk'abo 50 muri cleaning 15 nabazaje muri cleaning mu bijanye n'isuku. Ego nuko so urumva ko ubuzi buhari, ariko kandi hari na bwa buzi bundi navuze bwo abantu babazi icongereza. Ego byumvikana ko ari abantu 50 gusa niba boneka mu ndwi imwe muzoje muvuga ati uriyo nta oya tocha tubanza tukorere kuri abo nyene tubarungike dukore process byose. Ego benshi bashobora kwiyumvira ati none ko amafaranga ari make abo bantu bimeze gute? Ayo mafaranga kujya ko nabivuze tuba dufise kungene dukorana ama company hariya. Ego nibaza nk'abantu benshi bamenyereye bya Saudi Arabia cyangwa bya Jordan bace batahura system kungene bimeze. Ego byumvikana ngo nk'ubu boza muri yindwi imwe. Ego visa zisohoka gute? Nico kimwe kujya kwa Dubai. Ego process no kwezi kumwe. Process yose twara kwezi kumwe. Ego namye nsoma imbere ko tutangura ikiganiro. Ego nabonye nabwo aruzi ruvugwa cyane mu mateka muri Bibiliya bita Efurati. Ego niho ruri kandi nabonye ngo ni nahantu abantu baza kugira bajya bamukera rugendo. Ego baza gutemberera cyane kuri ryo ruzi. Voilà niba nta kindi kintu ubona kiri ngomba ko abantu bamenya kumbure ngira ngo iruhande yuko bazishikira ku ma office yanyu. Ikintu bogenda bumviye muri kino kiganiro. Ikintu bogenda bumviye muri iki kiganiro nuko muri Iraq hari utuntu tubiri nashaka kuvuga, nuko ni igihugu cyakira abanyamahanga cyane kigira ingenzi nyinshi bivanye na kahise abaja kuraba izo nzuzi za kera za Efrat. Nabonye na Babylon hari nako gace Babylon benshi barabizi. Ego kandi ikindi kandi novuga kuri aka karusho cyangwa kuri Iraq nuko ivyo kujya birazimbutse cyane. Aho kurara harazimbutse cyane, ariko muri company aho kurara company yarabiteguye. Ego ego aha reka ko murengira ngo hanyuma na transport barabamenya iyo baje gukora mu kazi. Ego reka jewe mbengejeje aha. Ego abazogira ibindi bibazo nibaza ko ni karibu cyane murafise amashami arahatandukanye. Ego bashobora kubagana karibu cyane, turabasavye no kuri bazi batugane ntibirigora naca kuba komisioneri nibaze muri nibane kubera dufise amashami Ingozi. Ingozi ishami ryacu riri kuri
muri Galerie Saint Thomas cyitse harabana na Bankobu Ngozi. Aha muri centre ville naho ni barabara rya Cathedrale Avenue Patrice Lumumba. Ni muri galerie iriho dukorera muri etage ya mbere ushitse kuri Star Times. Imbere yawe cyabona cyapa cyanditse ko ni bani muri etage. Ego hanyuma mu Rumonge ni kuri station kwa Almalash. Irujitse ahantu house parking ya kera ushitseho cyabona cyapa cya ni bani. Muri Burunga naho yo Nyanza Lac muri Rompwe muri etage ya Galerie Nyanza ucubona icyapa cya Niban muri etage ya mbere. So aho se service barazibaha. Ego bazibaha bakaguha umuco nta kibazo na kimwe byose bigenda neza ni nakaryo keza kandi nibaza ko benshi bohurumbira kuko ayo mafaranga ni make cyane nubwo amikoro y'abarundi atari kirenga ariko uravye amafaranga handi batanga za Dubai n'ahandi ntaho bihuriye. Okay. Ego. Leka Jenny ipfurize kugira abantu kumengunze kubivuze ati mugira amahoro amagara meza n'amafaranga. You know ni baje kwirondera. Ego. Niyaboneka bizora umunezero ku tugize abantu benshi bari fonctionnaire bafite ubuzi. Ego. Babaho neza mu miryango. Ego. Nuko nawe utaha Monsieur Nibaruta. Murakoze cyane. Okay. Murakoze mugire umugisha n'amafaranga hanyuma kujye nyene nabyo ndabisaba no kuri no shishikariza abantu benshi bagira abone kuri YouTube ya Agaciro Media kubera ko hacu biganiro byinshi opportunity nyinshi ushobora kumviza nawe zikagufasha. Hanyuma nkasaba kandi ko boshika muri Niban bakaronka umuco ukwiye wa service dutanga. Murakoze cyane. Naho utaha bye bye. Bye. Genda mugabo umvuge kuri cyakindi cha Jeff katinga gato ugira kanye gatoya.